turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Abakunzi ba RGTV, ni Uwimana Françoise Pasteur, ngarutse kandi kuganira namwe. Ndanezerewe cyane gose kuba nsubiye kandi kugirana ikiganiro namwe uno munsi kwijambo ry'Imana nk'aba mama tubaha Imana. Twaravuganye kuvyerekeranye n'umumama uko akwiye kubakira muri Kristo Yesu. Turavugana kuvyerekeranye nuko umumama akwiye kuba umumama afise fondation y'Imana muri we. Twavuganye byinshi ariko nari ngarutse kugira ngo dushobore kongera kandi kuyaga. Imana iduhana umugisha ubwira kandi aho duherereye nk'aba mama hirya no hino. Imana ishimwe. Imana yacu ni nziza kandi Imana yacu iradukunda. Nashaka nsubire kandi ndabibutse ko Imana yatwiyumviriye ko twebwe abamama n'abatware bacu. Sinje kuvuga ku by'abatware ariko ndashaka kuvuga ku bijyanye n'abamama. Abamama ni icyiyumviro gikomeye cyane Imana yatwiyumviriye ko tugerageje kwinjira mu itanguriro, tugahera ku murongo wa mbere tugasoma kabiri, tukabandanya tukiyosimba tukagenda ku murongo wa 15. Nuvuga ngo itanguriro, nubwo twosoma itanguriro ryose, rirashobora kutwereka uko Imana yagize iciyumviro cyo kurema isi, ikarema n'ibiyiriko, ikiyumvira gushiraho umupapa ari we Adamu, ishiraho na Eva aribo twebwe abamama uyu munsi. Ariko narinje kongera kandi kubabwira ngo twebwe abamama ntitwabumbwe. Oya, ntitwabumbwe. Ego, ntitwabumbwe, habumbwe abagabo bacu. Twebwe twakuwe mu bagabo. Ego, twakuwe mu bagabo, uno munsi duca twitwa abamama. Ngo nagomba ndakubwire ngo umumama wiha agaciro aho uri, kuko uri umuntu udasanzwe. Umumama uri umuntu udasanzwe, uvyumve na cyane cyane ko wubaha Imana. Uri umumama udasanzwe. Nawe mumama uyu munsi wumva ati ivy'Imana biracancanze cyane sindafata umwanzuro wo kumva ko no kwegerana n'Imana no gutahura je navuye hehe ndi hehe, kuki navutse ndi umukobwa, kuki navutse ndi gitsina gore, kubera ko ntavutse ndi gitsina gabo. Nakusaba kugira ngo nawe ugerageze guhereza iciyumviro umutima wawe, wiyumvire ngo jewe kubera iki nduyo. Naco bitwaye n'ivyo umunsi wo burimo uri kurakora, ariko uyumvire ngo iciyumviro c'Imana, kuko Imana yiyumviriye gushiraho isi, ishiraho ijuru, ishiraho ivyatsi, ishiraho ibikoko, ishiraho umuntu ari we Adamu, ishiraho twebwe uyu munsi tubaho mu ciyumviro, ariko dukuwe hehe? Mu mugabo. Nubango rero twebwe twarahinguwe. Nagomba dufashanye tuganire nk'abamama, twebwe twarahinguwe. Ndashaka kuguha nk'akarorero wowe mu mama uri kuranyumviriza, uri nani mu gihugu canke se uri hirya y'igihugu, uri hirya no hino. Ndashaka ndakubwire ngo wewe mu mama waratengenejwe, waratunganijwe. Musanzwe wewe waratunganijwe. Sinzi ko ico kintu wowe warusanzwe ukizi, ariko nimba warusanzwe ukizi, ndashaka nsubire kandi ndakikubwire. Nimba utari ukizi naco menye ko watunganijwe, ko akarorero narimvuze ngo ndaguhe ni nka kurya umubumvyi ashobora kubumba inkono canke ashobora gukora n'ikindi cari cyo cyose. Ico kintu akoze, abumvye, akoze, afonze, agakora, ni ukuvuga ngo ico kiba ari igikorwa kizokorerwamo ikindi gikorwa. Ariko ikizova muri ico yacahinguwe kizovamwo ikintu c'akamaro kidasanzwe, kubera ko kivuye mu cakozwe. Sinzi ko unyumva. Ni ukuvuga ngo inkono yibumbwe iba izoteka ibizokurwamo amazi afutse, ibizokurwamo
ibizana ubuzima, ibizana ubugingo, ibifasha. Nuvuga ngo twebwe rero abamama twagiye gufasha tukugwa mu bagabo bacu nkuko nabibabwiye uherutse, turatengenezwa dutengenezwa muri bo kugira ngo tuze tube abantu bakomeye kandi badasanzwe. Nuvuga ngo rero twebwe abamama turi abantu badasanzwe, ku by'ukuri turi abantu badasanzwe, aho umumama ari arashobora gukiza cyane akica. Naho waba uherereye aho uri hose, uri mu ishengero, uri mu nzu yawe, uri mu muryango wawe, uri mu gihugu, akazi kose urimwo, business zawe, projet zawe, ibiro byawe urimo, nubango ibikorwa byose byawe ujejwe wewe gitsina mugore, urashoboye kuvyica cyangwa ukabikiza ukabigira neza, kuko wewe warahinguwe, waje guhingura, waje kuryosha, waje kuzana kanovera, waje gutunganya. Si kuvuga ngo ni mu rugo gusa, ariko aho uri hose, kuko waje uri umuntu uhinguritse udasanzwe, ufise guhindura ibyanse guhinduka bigahinduka kubera wewe umumama. Wewe ukanakubwiye ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe, ariko umugore w'ikijuju usambuza ayiwe maboko. Rero ndashaka ngo kutwo turaganira, wowe mu mama uri kuranyumviriza, wumva ngo wowe umumama ukomeye cyane, uri umumama ukomeye mu rugo rwawe, uri umumama ukomeye mu gihugu, uri umumama ukomeye mu byo uri kurakora. Ntiwisuzugure, ntiwikengere. Uko wisuzugura nuko wikengera, ico aho wishize nihuba. Imana yatwiyumviriye ko yiyumviraho gushiraho abantu, ishiraho ibigo, nico gituma yashizeho ibikoko, ishiraho abantu bashira mu ishusho yayo kugira ngo idutandukanye n'ibikoko byo mu ishamba, twebwe tuwe abantu bari mu ishusho y'Imana. Ni ukuvuga ngo rero twebwe nk'abamama turi abantu badasanzwe. Niyo mpamvu urazokwira wewe mu mama urashobora gutwengaho aho uri ugatwenga cyangwa ukanezerwa, kuko wewe mu mama wagizwe itara, wagizwe umunyu, wakuwe ahantu uca utengenezwa mu buryo budasanzwe. Akarorero noguha, ugiye kwira ukongera ukaraba umupapa, ntimumeze cyo kimwe, ntimusa, ntimubegwa kumwe, ntimuteye kumwe, ntimumeze kumwe. Nico gituma umumama nababwiye ngo akwiye kuba umumama yiyizi kandi yubaha Imana kandi aciye bugufi, kuko nutimenya nutaca bugufi uzosanga wandavuye mu buryo budasobanutse, mu buryo butazwi, mu buryo buri mu kinyegezwa cya Satani. Kuko Imana ifite ukuntu yaduhinguye, idukuye mu bagabo bacu, itugira abo kwifuzwa, itugira abo gukundwa. Twebwe turakundwa, twebwe turifuzwa. Wahandi ushobora kurengana ukabona hari abagusifuye, hari abaguhamagaye, ariko umumama wiyizi, witahuye cyangwa witahura, ugomba kumenya ngo jewe ndi umumama, jewe simfa guhamagarwa n'abari bo bose, simfa gusifurwa n'abari bo bose, simfa gushigwa muri gahunda n'abari bo bose. Wewe nuvuga ngo uri special, uri original, ufise guhindura akarere kose kagahinduka, ishengero rigahinduka, society igahinduka, ikibano kigahinduka, urugo rwawe rugahinduka. Waje mu rugo kugira ngo uhindure urugo rwawe. Nimba hari ibyo waje usanga bitameze neza muri famille y'umugabo wawe, waje kugira ngo ubihindure, ubitunganye, ubigenze neza. Waje kugira ngo mu muryango wawe ube kirumara, umugore kirumara, na cyane cyane yubaha Imana. Hari ibintu bitatu ifuza ko dushobora kuvuganako cyangwa se dushobora kuganirako. Usanze twebwe abamama, uko Imana yabyubatse cyangwa se uko Imana yabikoze ko nabibabwiye, twebwe twaremewe gukundwa, hama natwe twaremewe kubaha abagabo bacu no kubumvira. Ibyo nibyo twaremewe, na cyane cyane ku bamama b'Imana, na cyane cyane ku bamama basenga Imana, na cyane cyane ku bamama bubakiye mu rufatiro rw'Imana, na cyane cyane abamama bashize ivyumviro vyabo n'ingo zabo, inshingano zabo, imitima yabo yubakiye ku mishinge y'Imana. Wewe mama turiko turaganira uno mwanya, urubakiye ku mushinge w'Imana kweli? Nimba tubakiye ku mushinge w'Imana, wumve ngo urugo rwawe naho ruhagaze, wumve ngo ibyo uri kurakora byose naho bihagaze.
kuko byose bigomba kubakira mu Mana. Hari ibyo bintu nifuza ko tuvugana ko nivyo twebwe nk'abamama turiho nk'abakundwa, ariko natwe tukabaho nk'abubaha abagabo bacu dukunda, kugira ngo duhindure cyangwa se tumuzane, tumukure aho yarari, tumushire aho akwiriye kuba umutwe wacu, kuko umugabo n'umutwe wacu narabibabwiye. Twebwe rero nubwo turiho nk'abubaha abagabo bacu, ariko kandi natwe turasabwa kubakunda, kuko ntushobora kubaha udakunda. Ugomba kumwubaha kandi ukongera ukanamukunda, kandi ukongera ukanamucira bugufi, kuko nicyo cyatumye uva mu rugo uziwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu itanguriro riratubarira ngo wewe mugore niyo mpamvu uzosiga so na nyoko ukaza kubana n'umugabo wawe akaramata, mugacika umubiri umwe. Rero ivyo hari abamama benshi iyo bamaze gushika mu rugo batavyibuka. Suye kandi kubibibutsa, ndashaka ko ingo zacu zigira amateka, ndashaka ko ingo zacu zigira akanovera, ndashaka ko abatware bacu badushingira intahe, ndashaka ko abatware bacu badatebera hanze, ndashaka ko abatware bacu bazamuka mu buryo bw'impemu, abatware bacu bubaha Imana. Cyane cyane ndaciye umurongo utukura ku badame bafiswe n'abagabo b'abapasteri, b'abakozi b'Imana, bahamagariwe gukorera Imana. Wowe umugore utari muri izi nshingano ndiko ndakubwira, urashobora gutuma umugabo wawe agwa canke ananirwa canke akanabivamo, kubera ko utigeze umwamira ivyamwa vyiza, utigeze umubera itara, utigeze umubera umufasha. Erega mu mama ndakubwire ikintu kimwe, ntiwaje kuba umufasha w'umugabo wawe kuvyo wowe woba wibaza. Ko benshi wajije umudame, urashobora kubaza umudame ko nanje uyu munsi nobabaza, ni igiki cyatumye uza mu rugo, ni igiki cyatumye uza kubaka. Urashobora kumpa ibisubizo ukanyishura ubutandukanye, ariko wowe waje mu rugo kugira ngo ufashe uwo mutware wawe, ufashe igihugu, ufashe aho uherereye, kuko umugabo niwe wewe wavuye hehe umugabo. Niyo mpamvu ndagusaba ngo wowe mu mama umenye ingene uhagarara. Ntiwaje gufasha gusa kugira ngo witwe ngo uri umugore w'ibiwe, ariko waje gufasha muri vyose, waje gufasha muri vyose, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'imwe no mu gitanda, kurangura amabanga y'abubatsi n'umutware wawe. Nico cyagukuye muhira, nta kindi cyagukuye muhira, kuko muhira warafungura, muhira warubayeho neza, muhira warasenga Imana, muhira warukijijwe mbere cyane no gusumba, muhira warubaha Imana. Ariko ushitse mu rugo uca utakaza inshingano zawe, utakaza fondation zawe zo mu Mana, bituma wewe utakara inshingano zawe z'ivyo wategerezwa gukora nk'umama, biratakara mu buryo bw'impemu, biratakara mu mubiri no mu mpemu, byose birugara, hariya no mu rugo byose birananirana. Rero ndagusaba mu mama kugira ngo ushobore kandi kugarura urugo rwawe, umenye ngo je naje mu rugo kugira iki, naje gufasha umutware, naje gufasha muri societe, naje gufasha mu bishoboka byose shobora gufasha, nkakora kandi bikagira amateka cyangwa bikagira resultat nziza. Imana redufashe kandi duhe inkomezi, kandi dushobore kugira ngo dushobore gusubira ku mishinga yacu, ingo zagiye zisambuka, ingo zagiye zononekara, twongere kandi kuzisubiza mu mwanya wazo. Hari ibintu bishika nka 5 dushobora kugenderako, nari nababwiye icerekeranye n'urukundo, ifatikanije no kumvira, no kubaha, n'ukuri, no kwibagira ibyabaye. Urashobora kuba uzwi nk'umumama wabaye muri ibi na biriya, bakuzi muri ibi na biriya, bakuzi mu ntahizi na ziriya, ariko uyu munsi uri mu rugo rwawe, uri mu muryango wawe, uri mu mwanya wawe wategerezwa kubaho. Naco bitwaye n'ivyo byose, kuko ivyo ni bikeberamo, abandi bo baracayaga bya bindi, ariko wowe ni wahinduka ugahagarara neza, bijya bakuzimo na bijya bakubonyemo bizohinduka haze sede ya kabiri y'ubuzima bwawe mu rugo rwawe. Kuko uko ubayeho nuko wubatse urugo
nta wundi afise ubwa mbere kubimenya atari Kristo n'umutware wawe na wewe, maze bikaza kuko ngo ibibogaboga mu muntu nivyo bimusohokamo, uko mubayeho mwebwe, uko mwubatse, uko mumeze, uko mubayeho mu miryango, nivyo bigaragarira uko mwebwe mubayeho. Hari abagore n'abagabo kenshi iyo bashitse hanze y'urugo bagerageza kwerekana ko bashesanya, bagerageza kwerekana ko bakundana, bagerageza kwerekana ko baganira, bagerageza kwerekana ko bakundana, ariko bashika mu rugo imiriro igaca yaka, ingo zigaca zisambuka, ingwano zikaca zibirwa. Ariko kuba mama twubaha Imana sivyo bikwiriye kuba, nuko ingo zacu zikwiye kuba, sinzi ko novuga ngo ijuru rya mbere canke ijuru rya kabiri. Mbega wari ubizi neza ga mama uri kuranyumviriza canke mugore wubatse urugo rwawe uyu munsi, iyo utubatse urugo neza bishobora gutuma wewe nk'umugore utazinjiza umutware wawe mu bwami bwo mw'ijuru, kandi nutamufata neza ngo umutegure, umenye ko wewe utegerezwa kumuteramira no kwihanganira ibyo abayemwo, no kumukwegesha amasengesho, no kumwiyegereza, ko waba ufise kumutakaza. Impamvu kenshi dukunda bavanga abagabo baduhevye, abagabo ntibadukunda, tubahereza imyanya yo kugenda kurondera abandi. Ivyo utamukorera mu rugo aca agenda kubirondera hanze, ivyo utamubwira mu rugo aca agenda kurondera ibiganiro by'abandi bagore hanze, ivyo utifuza kumva ko wokora kugira ngo urugo rwawe ruhinduke, wewe aca agenda kubironderera iyo hanze. Niho handi uca uvuga ngo umugabo yagusize, umugabo yagutaye, umugabo yibereye mu rundi rugo. Imana idufashe cyane rwose. Dusenga Imana, tugendere muri izi nshingano, ugire urukundo, unamwubahe, bumvire, hanyuma umenye ko umugabo ari umwami, umugabo n'umutware. Ibyo bintu byumve, umugabo n'umutware, hamwe n'intege nke ziwe, umugabo n'umutware, hamwe n'uko ameze, umugabo n'umutware, uko ari kose, kuko wewe ni uzi umugabo wawe uko ameze, kandi nawe ni wazi uko umeze. Ko nimba hari intege nke afise, menya ko nawe hari izindi ntege nke zawe ufise. Afise intege nke ziwe, nawe ufise izindi ntege nke zawe, ariko intege nke ziwe azozikurwamwo nawe. Imana itugirire neza cyane rwose. Hinduka maze wimenye, hanyuma uhindure urugo rwawe urugarure, umugabo wawe umugarure. Tugiye hariya mu ijambo ry'Imana mu Bikorinto ba mbere 13, tukagenda tugasoma ku murongo wa 4, tukinjira hariya no murongo w'7, haratuganiriza ku vyerekeranye n'urukundo. Iyo ufise urukundo, iyo ufise ukwihangana, iyo ufise ibikorwa nk'umugore wahawe, byaba ivyo mu nzu y'Imana, byaba ivyo mu rugo rwawe, byaba ivyo wihaye nk'ihangiro gukora, byose bitari mu rukundo birononekara, bitarimwo kubaha birononekara, bitarimwo kumvira birononekara, ntawe ushobora kuva, ntawe ushobora gushika. Ikindi nashaka nakubwire wewe mu mama, ivyo byose utabikoze mu rugo rwawe, nta na kimwe uzokora ngo kigende, nta na kimwe uzokora wewe ngo kigire aho gitangurira naho gishika. Urashobora kubona umwangazo mutoyi, urashobora kubona agaco gatoyi, urashobora kubona umugisha mutoyi, ariko kubera ko wavuye mu isezerano, kubera ko wavuye mu rugo rwawe, kubera ko watakaje ikibanza cyawe wategerezwa kubamo, kubera ko wavuye mu nshingano zawe, ibyo ukora byose ubikora bidafatika. Uzora biyo hariho ibitagenda mu rugo, nayo amabanga yabubatse ntushobora kuyarangura, ntibikunda. Kuko muri servo hawe, mu bwenge bwawe, mu byiyumviro byawe, mu mutwe wawe, ufise ibindi bintu biri muri wewe bivanye n'ubuzima busanzwe mubayeho. Rero icyo ndagusaba ngo mfasha n'abatware bacu, reka mvugane n'abatware nabo, nubwo ntari ku by'abatware, ariko abatware nabo ni umutwe, umve ngo ni imitwe yacu, bagerageze kugira gute kudutahura, bagerageze no kudufata nk'uko ari umutwe, bagerageze no kutwumviriza, bagerageze no kugira gute no kutuba hafi, kugira ngo igihe cyose umwegereye umugana, igihe cyose umwegereye ukeneye kumushyira mu kindi kibanza, akumvirize kandi akwakire. Nababwiye ngo hari biba byarabaye mu buzima mu rugo, ariko bisabwa ko wewe umugabo na wewe umudamu habaho kwibagira. Iyo hatariho kwibagira ku makosa yabaye mwagiraniye, ntabwo mwigera muva
kuco mwagiraniraniye nabi. Nk'abubaha Imana akenshi hari igihe mwicara muvuga ngo dusabane imbabazi, ari umugabo agatangura umugore cyangwa umugore agatangura umugabo, ariko ugasanga umwe muri bo yaba umugabo cyangwa yaba umugore bisa nk'ibigumye, cyangwa wanashaka bikagenda neza mukababiranirana, hakabaho kubabariranirana, hakabaho gutahurana, ariko ikibazo kiza kuba hacabaho kutibagira. Iyo habayeho agakosa na gatoyi, iyo habayeho akayerere na gatoyi kazana kukwibutsa kahise k'ibyabaye, gaca gatuma wibuka na bya bindi byose ngira ngo n'ibitabaye byose ugaca ubyibuka. Ndabasaba ngo mwibagire, ndabasaba ngo mwibagire kugira ngo mwubake ingo zanyu bushasha, musane ingo zanyu bundi bushasha, kandi mwubakiye urukundo rw'ijambo ry'Imana dusanga ngaha muri Korinto ba mbere 13 turasoma 4:7-6. Wanashaka niyo mirongo yose unayisoma kuko ni mirongo iza kugufasha na cyane cyane ikubwira ko ukwiye kubakira mu rukundo rw'Imana. Nivyo byose utubakiye mu rukundo rw'Imana, utubakiye mu nshingano z'Imana, yaba wowe mu mama, yaba wowe mu papa, utubakiye mu Mana, imigambi yawe, urugo rwawe murushire mu Mana, wongere ushire mu nshingano yawe y'urukundo ugomba gukunda umugabo umugore wawe. Urasaba ko nawe mutware ukunda umugabo umugore wawe, ukagerageza kwibagira, ukagerageza kumuba hafi. Nawe mugore, na cyane cyane ko ndi kuri wewe mugore, kwiye kwimenya wewe ntaco bitwaye n'ivyo umugabo wowe umubonamo, nimba atakwereka urukundo, nimba ataguha urukundo, nimba ataguha affection, nimba ataguha ikiganiro, wewe bikreye hamwe n'Imana. Ndizera ko Imana izozana urugo ruhire, urugo rwo kwifuzwa, urugo rw'intahe, urugo rw'amahoro, urugo rw'umunezero, urugo rubereye, n'abana batwamukamo za mbuto Imana yashize muri twebwe, wa mugisha Imana yashize muri twebwe. Umugisha wa mbere n'umugisha w'ibibondo Imana yaduhaye, niho nabo nyene bazokurira mu rukundo rw'abavyeyi, mu mwumvikano w'abavyeyi, mu mbabazi z'abavyeyi. Nimba mugiraniye imbabazi, nimba mugiraniye ikiganiro, ni mubikore mwibagira ibyabaye, kuko nimukibagira muzoza kwisanga muriko muragaruka hahandi nyene. Ikizoza muri ivyo byose nyuma yavyo nuko urugo uzokwisanga wabomotse. Kandi uvuga ngo uri umukozi w'Imana, uri umukozikazi w'Imana, uri umumenyeshamana, uri umukozi wa leta, uri umukozi mu vy'iwawe vya vie privée, uko nyene byose uzogenda usanga vyononekara. Kubera iki? Kubera wewe mugore utamenye ingene ushobora guhagarara neza mu rugo rwawe. Gira urukundo, ukunde umutware wawe, umwumvire, umwubahe, gira ukuri, habeho kuvugana ukuri n'umutware wawe. Abadame nagomba ndabakeburire kuvugana ukuri n'abatware bawe. Iyo utavuze ukuri, ubwizigirwa bwawe ntabuba buhari, kuko mukuri niho hari ubwizigirwa, mukuri niho hari urukundo akuboneramo, abusangamo. Mukuri niho hari umugisha, mukuri niho hari amahoro. Ntubeshe umutware wawe. Niba umutwara akubajije ikintu, mwishure mukuri. Niyakubaza ngo uri hehe, umubwire uti naha. Umubwize ukuri, muvugane ukuri nk'abana b'Imana, mubwizanye ukuri, mukorere mukuri, mufatane amaboko, mubumwe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Musanasane ingo zanyu, mufate imyanya yo kugirana ibiganiro, mufate imyanya yo kuraba ni hehe habaye amakosa. Nagomba ndakubaze mu mama uri kuranyumviriza, aho uri hose, aho uherereye hose, nashaka ndakubaze iki kintu: ni kangahe ufata umwanya n'umutware wawe ngo muganire? Mutware wowe uri kuranyumviriza muri uyu mwanya, ni kangahe utitaye ku makosa ari mu rugo y'umudamu wawe? Ni kangahe nk'umutware wubaha Imana, nubwo woba bitari kirenga cyane mu Mana, ni ryari ufata umwanya ngo uganirize umutware wawe, umudamu wawe? Ni kangahe mu mwaka? Ni kangahe mu kwezi? Ni kangahe mu minsi? Ni kangahe mu masaha? Umunsi uhera muvuganye iki? Mbega uribuka no kumuhamagara ngo mubaze mugore wanje, mudame wanje, wiriwe neza? Mutware wanje, wiriwe amahoro? Mumeze neza? Mwafunguye? Mwanyoye? Mumeze gute? Ivyo birahari?
canke ushika uvuye warushe nawe mu mama wiriwe mutwabana wiriwe muri bina biriya ariko waje kubera umutware abana baje kubera umutware akenshi twebwe abamama iyo tumaze kwibaruka dusigara dushira imitima cyane ku bana tugakura imitima ku batware bacu kandi abatware nibo mfura zacu nibo twatanguye kumenyana nabo kugira ngo turonke umugisha w'imbuto z'abana bacu zivuye mu nda zacu. Sinakubwiye ngo ntitwararika abana nabo kwitwararika ariko n'umutware azi ubwa mbere ukumva ko zijya nshingano zose z'umutware abana mu rugo rwawe byose utegerezwa kugira gute kubikora. Ivyo nitwabikora tudosanga ingo zacu zira amahoro, tudosanga ingo zacu zaragarutse mu mwanya wazo, tudosanga ingo zacu zarubakitse neza, tudosanga ingo zacu zitekanye, tudosanga ingo zacu zira amahoro, tudosanga ingo zacu ari zo kwifuzwa. Rero mu mama uri kuranyumviriza kuri RG TV ndakwifurije canke ndaguhamagariye gukurikirana ibi biganiro canke se gukurikirana izi nyigisho ziko ziragenda zica kuri RG TV kugira ngo dushobore kumenya ingene dushobora kubaka ingo zacu. Imana ibahezagire kandi Imana ibahumurize. Imana niyo byose muri byose, Imana niyo mushinge w'ingo zacu, Imana niyo mushobozi wacu wa byose. Ibyo uzokora byose nivyo uzumvira gukora. Egera Imana, egera abungere, egera abavyeyi bagufashe mu buryo bw'impemu, mukore ibiganiro, muganire, wegere umutware wawe, wegere urugo rwawe, byose bizogenda neza. Imana iduhana umugisha. Reka turangize dusenga Imana. Nawe ahuri urashaka gufata umwanya ugasenga Imana. Fata umwanya usenga Imana, wereke Imana urugo rwawe, wereke Imana umutware wawe, wereke Imana abana bawe, wereke Imana igihugu uherereyemo, wereke Imana ishengero uri kurakoreramo imirimo, wereke Imana ibikorwa by'amaboko yawe kugira ngo Imana ibiguhezagiriremo, Imana ibiguheremo umugisha, Imana ikwagure, Imana ikugirire neza. Reka dusenga Imana. Turagwara icubahiro Mwami Imana, tugushize hejuru. Uri Imana nyamana, ni wewe Mana yacu, ni wewe muremyi wacu, ni wewe byose muri byose. Tutagufise ntacyo twoba dufise. Ni ufise ijambo rya mbere ukongera ukagira n'ijambo rya nyuma hejuru y'ubuzima bwacu. Niwe waremye isi n'ijuru, niwe byose muri byose. Tukunamuriye amaso kuko niwe nshuti nziza twabonye, niwe mufasha mwiza twabonye, niwe byose muri byose mu ngo zacu. Hari ibyo wagiye udukorera mu ngo zacu, hari ibyo wagiye wubaka mu ngo zacu. Ntacyo bitwaye naho twagiye tugira amasheke, ntacyo bitwaye naho twagiye tugira intege, ntacyo bitwaye n'ibyo twagiye dukora tugasanga twabikoreye mu kajagari, tugasanga twabikoreye mu rwanko, tugasanga twabikoze nabi, tugasanga twabikoze mu buryo butabereye nk'abana b'Imana, nk'abamama bubaha Imana, nk'ingo zikijijwe. Mana turakwinginze kugira ngo utugarure mu myanya yacu, utugarure mu nshingano zacu, utugarure Mwami Imana mu ngo zacu. Turanse gusanzara, turanse amadivorce, turanse amarira mu ngo, turanse agahinda mu bamama, turanse imibabaro mu batware, turanse imibabaro mu bihugu. Turashaka ngo umumama abe icitegererezo aho aherereye hose, umumama yuzuye urukundo, umumama yuzuye ukuri, umumama yuzuye ukumvira, umumama yuzuye amahoro, umumama yuzuye umunezero, umumama yuzuye amasengesho, umumama yuzuye ijambo. Mwami turakwinginze ngo n'abacitse intege, n'abadendebukiwe, n'ababivuyemwo, n'abaguye, n'abananiwe kubandanya umusaraba, n'abananiwe guhagarara mu nshingano zabo, abo bose Mana ndabasengeye, ndabahamagariye Mwami Imana ku birenge byawe kugira ngo usane iyi mitima, ukure izi nguma ziri muri bo, ukure iyi mibabaro n'ayamarira, maze n'abatatanye baronderane, bongere kandi gusubirana, maze bubake ingo zabo zisubire mu rukundo no mu kiganiro no mu mwumvikano. Amashimwe n'icubahiro Mwami Imana bikugaruke ko ubu n'ibihe bidashira, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turabashimiye cyane bakunzi b'ibiganiro byacu bya RG TV. Turabasaba kugira ngo mwebwe muri ko muratwumviriza, mwebwe muri ko muratwakira, mugerageze kugira sabone, mupartage n'abakunzi banyu,
n'abagenzi banyu kugira ngo iyi message cyangwa se ibi biganiro bishike ku mumama wese ahaherereye, ku mupapa wese ahaherereye. Shalom shalom, Imana iduhana umugisha. Murakoze.